Reka ndabehe mwiriwe mwe mwahisemo kurikirana ibiganiro bicanga kuri Kazoza FM ijjo kugwiza umwimbo mwamaze kuvyumva ko tugeze muri ca kiganiro mukunda natwe dukunda arico ubuzima cyamakiba imisi yose kuva isendwi z'umutaga gushika isa 9 z'umuhingamo kikaremeshwa na Jeff Jesus Ngimana isamirizi ni Kazoza FM ijjo kugwiza umwimbo isamiranira ku murongo w'ijana 3 n'ibice bitatu kuba dukurikirana bari ngaha mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu micunguraro yaho ijana gatanu n'ibice bine kwa mu ntazo hagati mu gihugu n'abari hanze y'igihugu ni kuri West 3 akaburungu Kazoza FM akaburungu.com turi kandi ikibiraho kuri Facebook ndetse na YouTube kiganiro ubuzima murabizi ko camake twigisha ibitandukanye aho twiga ibijanye n'amagara y'abantu gufungura amagara mu mutwe ukungena abakenyezi bo kwiteza imbere ndetse no gukingira ibidukikije ikiganiro cy'uno munsi turi kumwe na muganga Ineza Gahama Atania aho no munsi tugiye kuyaga muri gwa rukurikirane rw'amakanseri hatandukanye afata ibihimba vy'umuntu hajatunga niwaza gutuma amaji abashikira Patrick Nkeramihigo niwaza gutuma mutubona kwira kuri Facebook ndetse na YouTube batumira amategato tuzendonido gikiganiro cacu Reka nipfuiza akayabagu abariko bakurikirana Kazoza FM bari kumeza iyo umushishito umerewe neza n'umuntu amererwa neza yaba ari karafungura canke atariko arafungura ahubwo ni mu buzima bwiwe bwa misi yose tumaze iminsi tuyaga ku makanseri aho twayaza bwa mbere kuri kanseri y'ibere tuzana kanseri ya prostate uno musi tugiye kuyaga kuri kanseri ya estoma canke y'umushishito nkuko nayivuze ati kumwe na muganga Ineza Gahama Atania reka ndamwikaze yongere anabaramutse urakoze cyane ndakora mu kice ndamutsa n'abari muhinga by'ivyuma nongera ndamutsa abatwumviriza abanywanyi b'ikiganiro ubuzima badahengeshanya kwa abatwumviriza kugira bamenye ivyerekeye amagara meza yabo kandi bamenye ingene bari bayabungabunge yego bimeze neza none nukuri meze neza yagenze neza tumaze imisi tuyaga ku makanseri ndetse n'utu acabandanya ariko hagiye ushobora gusanga ari umuntu ashyize ijya mbere agashinge kinyakira amajwi yiwe kujyana gatatu n'ibice bitatu cyangwa kujyana gatanu n'ibice bine atadufatiye mu ntango dushaka tumanze duhere kwanda mu dusigure kanseri n'iki hama muce mutubwira n'ibimenyetso bya kanseri y'ibere ndetse na kanseri ya prostate kugira ngo abantu bariko badukurikirana tujane ariko nibisigura yuko ubundi munsi cyadusubira mu byo twavuze yego urakoze twa tumaze imisi ngweje kuvuga twa tumaze imisi tuganira ku vyerekeye amakanseri twaravuze kuri kanseri y'ibere tuncane mu kwezi kw'icumi kwa no kwezi kwahariwe kurwanya kanseri y'ibere twaravuze no kundwi heze kanseri ya prostate kwa no kwezi kwa 11 nako no kwezi kwahariwe kurwanya indwara ya kanseri ya prostate kanseri y'ibere ni kanseri ifata abakenyezi abagore kanseri ya prostate kari kanseri ifata abagabo rero mu kuzivuga twaravuze ko kanseri y'ibere ari kanseri idashoka iboneka canke ishobora kumara imyaka myinshi igendana ariko utaratangura kubabara ariko turavuga ko hari ibindi bimenyetso bishobora kwereka ko ushobora kugwara kanseri y'ibere twaravuze nko kubona ibere rihinduka ugasanga haje akavyimba haje akantu menga kakanogo nk'agafose twibere kubona ibere rizana ibikomere kubona ibere rimwe riba rinini canke irindi riba ritoyi kubona imuko ryumagana canke imisiranda ikamiranze kumva ikivyimba kiza mwibere canke kubona ibere rigira umubiri nko kumenga ni twoyita nk'urukuba rwa mandarine twaravuze kubona ibere ryisesa amaraso canke amashira yego n'ibindi bimenyetso nk'ivyo bishobora kwereka yuko koko ibere sikivyimba gusa ariko ivyo bimenyetso bitandukanye ashobora gutuma ibana ibere riragwaye aho muri kuno kugwara karashobora kuba harimo kanseri rero twaravuze ko iyo umuntu amaze ko ibimenyetso nk'ivyo ikintu umuntu ashobora gukora ni kuja kwa muganga kwihutira kuja kwa muganga kugira yivuze kare babe yuko bayimenye kare bashobora kumuvura kandi gakira twavuze ko ari kanseri y'ibere nimwe mu ndwara y'amakanseri bashobora kuvura ngaha kandi umuntu agakira ari ngaho ko tumaze kuvyumva bamwe bagwaye bari ngaha kandi bagakira ariko kugira umuntu ashobore gukira nuko bagiye kwipimisha kare rero kucerekeye kwipimisha twaravuze yuko ari umuntu wenyene yumviririza ko nta igipimo gihari ni gusuzuma ibere kuri kora ukariraba yuko atakibazo gihari ivyo navyo birasaba ko umuntu aza risuzuma buri kwezi utarinze urarindira yuko
ngo uja kwa muganga kuko ugiye kwa muganga rimwe mu mwaka ishobora gutangura kuza ukwezi ukurikira kandi ntiwoja kwa muganga rimwe mu kwezi ariko ahubwo ko ari wowe buri kwezi umugore wese yimviriza ibere akumviriza ko hari ikibazo gihari ariko wamaze gushikana imyaka 50 kurenga twavuze ko ari n'ikindi gipimo bita mu gafi yacu radio y'ibere ko ari radio y'ibere bashobora gukora ishobora gutuma baraba babona ko ata kintu kitameze neza indani ivyo nivyo twavuze cyane kuri kanseri y'ibere kugira abantu bamenye ko bari bwitware twavuze ko gushika no munsi ata kintu na kimwe kiraboneka ata kintu ivako nta kintu kigaragara ivako abahinga bamaze kwerekana bisigura ko biragoye kwikingira nashira ko ndabaza umuntu yikingira gute nta buhinga buhari bwo kwikingira ko utazicivako ariko uburyo bwiza no kuza umuntu arimviza kiraba kare kugira hagize kimenyetso kiza umuntu yivuze kare yipimishe kare ashogira amahirwe yo gukira donc ivyo nivyerekeye kanseri y'ibere rero muri uko rukurikirana no kuganira ku vyerekeye amakanseri kugira tuyamenye kuko abantu benshi twabonye ko yatinya twaciye tuvuga ati ku bagabo naho kandi kanseri bumva ni kanseri ya mbere iboneka cyane muri kanseri zose zo kwisi ariko ku bagabo naho twaciye tuvuga ati reka tubaganirize kucerekeye kanseri ya prostate twavuze ko prostate ari agahimba gato kiburungushuye kari mu himba vy'irondoka vy'umugabo ariko gakora nuvuga ngo amazi aja kujamwo imbuto z'umugabo tukavuga yuko gahimba gafata kari munsi y'agasaho kajamwo umukoyo ariko bita vesi rero twavuze ko abagabo benshi cyane nyuma y'imyaka 50-60 barakunda kurwara kanseri ya prostate ni kanseri hari ibonekeza cyane iyo no turavuga yuko umva yugwaye kanseri ya prostate umva aga prostate karavyimba ubundi kenshi abagabo ko baje mu zabukuru ayo ga prostate karamira akavyimbye ugasanga karatuma kaca kazibira turingoti dusohora umukoyo ugasanga umuntu w'umugabo ari karagira ibibazo byo kuja ku mukoyo kuja kwituma ugasanga arituma mugumenga ntaheza kituma umukoyo kaza tanga uvufise rero ivyo birashaka kuba bivuye kuri kwa kuntu prostate isanzwe ivyimba ku muntu akuze nibisanzwe ivyo yakunda gushika ugasanga umuntu birakeneye ko bamukora mu prostate nibisanzwe ariko hari gihe bishika ntaba ari kuvyimba bisanzwe ugasanga nuko vyimba ariko hagiyemo na kanseri ya prostate rero iyo umuntu yamaze kugira ivyo bimenyetso byo kugira ikibazo cyo kuja ku mukoyo kumuja ku mukoyo kenshi cyane mwijoro kandi akumva umenga mukoyo ntaheze kandi aho bakari umugabo akuze umuntu w'umugabo akuze akubona kandi umenga umukoyo usoka tanguvu ufise arashaka kwikeka hashaka kuba yavyimvye naho bamupimye niho ashaka gusanga harimo kanseri ya prostate kwavuze kandi yuko bashaka kwivura nayo gakira hariho n'ubwoko bwa kanseri ya prostate usanga adakaze canje mu kanseri y'ibere harimo izikaze cyane n'izitakaze cyane ashobora kwa muganga bakamukuramwo iyo prostate kandi nta ngaruka mbi biheza ngo bigire ku magara yiwe canke ku buzima ndoragitsina bwiwe oyaha nta kintu na kimwe bihindura rero bashaka kuga uretse yuko bigabanye amahirwe yo kuvyara mugana ho kenshi abari ingwara y'abantu bari bakuze bagiye kuvyara kenshi bakuze bagabo ntibeza kuvyara ubundi mugabo ari abantu bakuze rero iyo prostate bashaka kuyikuramwo hama umuntu akabanda yameze neza mugare iyo batemenye kare hari gibamaze gutandukira ibindi bihimba cyane urusiga umugongo canke ibindi bihimba ugasanga umuntu biramugwaje cane rero twaravuze ko iyo kanseri ya prostate kugira umuntu aje kwipima kugira umuntu ayipimishe canke ngo ayimenye kare nuko uje kwipimisha kwa muganga naho hari ipime biri twavuze bakora kimwe no kumviriza ga prostate baganga bafise ko ndumviriza bariko bariko bagusuzuma ica kabiri naho hariho gusuzuma ubuvyimba bumva baragerageza gukora kuri ga prostate kugira bumvirize yuko kari kabaye kanini canke kakiri gatoyi ikindi gipimo naho n'ikindi gipimo bakoresha cyo kurondera hormone yitwa PSA ni nkabuzo yitwa PSA iduga cyane mu gihe umuntu yarwaye ingwara ya prostate naho ni ku bantu b'abagabo bageze imyaka irenga 50-60 gutyo yego aha ni ivyo twamenya cyane kuri ya makanseri ariko umva ko atandukanye kanseri y'ibere na kanseri ya prostate ko zifata sico kimwe cyo muko ari yani makanseri dafata cyo kimwe mugabo ico twaguma twibukanya nuko ingwara ubwoko bw'ingwara ya kanseri n'ubwoko
itandukanye na nuko twovuga ngo ingara zandukira si ingwara zandukira ahubwo n'ingwara zifatira ku tunyabugingo cyo mu gifaransa amaselule utunyabugingo two mu mubiri dusanga duhari utunyabugingo dukoze umubiri hagera igihe tukiguriranya mu buryo butari bwo gatangura ari kamwe mu nyatugacika twinshi tukigwanya mu buryo butari bwo tugatera tukaba twinshi rero tukagira ikivyimba tugaza tukonona ahantu hose turi yari mwibere tukonona mwibere turi mu prostate tukibona muri prostate iyo turi mu kindi gihimba tukonona mu kindi gihimba ariko byagera kure noneho tukanimatura tukaja gufata ahandi tukaja gutera ahandi tukabungwisha ahandi twagiye yego isamizi ni kazo za FM kiganiro n'ubuzima reka tuze nido gikiyago cacu cuno munsi no munsi tugiye kuyaga kuri kanseri y'umushishito canke kanseri de l'estomac no ubwambere na mbere estomac niki canke umushishito niki yego okay turabandanya no munsi kuri kanseri yindi twifuje kubaga neza mbere yo kanseri y'estomac kishe ikazo baje uti mbega umushishito niki nivyo umuntu birakenewe ko atahura nico tuko tukimba tuko turavuga icarico umushishito uri mu rusange rw'ibihimba bidufasha gufungura no kwakira ingaburo ziri mu byo twafunguye wumva ibihimba bitandukanye by'umubiri bigize cyo twokwita ama system no kuvuga urutonde bivanye n'ico biza gukora nkuko onye tugata amahaha ari mu bijanye no guhumeka no kuvuga amahaha umunwa hari ibirori byusanga bihurira mu masystem abiri rero umushishito ni kimwe mu bihimba bidufasha gufata ingaburo twafunguye ivyo twafunguye bigakuramo ingaburo mu ruza gukenera ivyo dufungura bitangura guca mu kanwa tukabihekenya nakabihekenya mu kanwa hatuma mu gihe tuhekenya tujanjagura bikoroha umva ukibigembye bigumye ati nk'inyama bigumye canke hari kiba kigumye gaba ari kintu kimwe mu gihe tuko tuyahekenya habamwo kujanjagura vya bintu vyose twariye tukabigira nk'ubuyi ukabimira vyose nandi vyo kuniga kugira n'umushisho uze koroherwa hanyuma tukabimira kandi harimwo kani n'amate amate yo mu kanwa afasha ibintu bibiri icambere n'ukorosha nikorosha bimwe tuko turafungura kugira bijanjagurike vyorosha ica kabiri harimwo nico bita enzyme n'ibintu vyita mu kirundi bifasha navyo ni kujanjagura kugira vyorohe yego hanyuma umuntu agaheza akabimira bigaca mu muringoti bitezofage ufatanya akanwa hamwe n'umushishito uca mu muhogo uwo muringoti ukabimira hama bikinjira mu mushishito umushishito niho biheza umushishito ukabisya umushishito umeze nk'imashine y'umuntu yego nka ya mashini isya yego ikabisya mugabo gico twotahura nuko umushishito sico mumva mu kanwa n'inguvu zo guhekenya ariko umushishito ni biriyo umushishito urakora ama acide umushishito ukora acide iheza ikabijanjagura neza ikabitandukanye nzirumvire umuntu atanguye no gufungura iyo umuntu amaze gushira n'ikintu mu kanwa umushishito utangwa kumenya ko ari ikintu gira yakiri utangura gukora ama acide aza kwakira ivyo bintu hama akabisya gose mugabo ukoresheje ama acide ukoresha ama acide sico mu kanwa ukoresha amenyo kubifyonda muri estomac hoho ni ama acide hama byamiri twahekenya bikamera nk'uwimukanwa noneho bihuye n'ama acide yo mu mushishito ho biteraho vyoroha cane gusumba bigacika nk'amazi byamara kurenga ngaho rero bigatangura bikaca bija mu mara mato bita petit intestin mu mara mato mugabo mu kujayo hari ivyo bigenda birahura ikintu ca mbere birahura na n'izindi nkabuzo ziva muri n'ibindi bikorwa biva mu rwagasha hamwe n'ibindi biva mu igitigu n'urwagasha biraza navyone bigashiramwo ama acide yavyo atuma
bituma nahone ibyo twafunguye nahone bigenda biramera neza. Hama rero vyaheze bigashika mu mara magufiya mara matoya petit intestin none hamwe ya petit intestin kashitangura gukwe kumva aho biba vyamaze kuba ibintu bisa nk'ubuyi nivyoroshe. Rero ama petit intestin yaca genda arakwega amara matoya ameze nka sinzi ko bamaze kubaga baramaze kubona nko bamaze barafungura nka zingaro baramaze ko n'ingenzi ziba zimeze nka zirizinze indani kuko zirakwega ziranyunyuza ivyo twafunguye vyose zikanyunyuza uko bigenda biregera imbere zinyunyuza zikuramwo ingaburo vyaheza bigasha mu mara matoya bigaheza bikaja mu mara maniniya mara maniniya ne agatera anyunyuza amazi ingaburo ibintu vyose bitubigirira akamaro ku buryo hasigara nko biranyunyuza bikanya ku buryo hasigara ibintu bitaza kutugirira akamaro akari ivyo biheza bigasohoka nk'umwanda mukuru biheza bigasohoka nk'umwanda mukuru rero iyo biriko binyunyuza bishira mu maraso ayo maraso mu nyuma agaheza akaja mu gitigu kigakuramwo ubumara bishobora kuba birimwo igitugu naco kikarungika mu mahama agarunka umutima nawo karungika ukarungika ahasigaye hose mu mubiri cyonye rero mu majambo makino ko novuga ngo système digestive ingene ivyo dufunguye biheza bigakugwa mu ngaburo ni murumva ko rimeze nk'ihinguriro mva kuva mu kanwa bikamanuka mu muriya muringoti wa esophage bikaja mu mushishito bikava mu mashishito bigahitana bivuye mu rwagasha no mu gitigu mu nyuma bikaja mu mara mato mu nyuma bikaja mu mara makuru ku buryo anyunyuza ivyo twafunguye byose hagasigara bidakenewe biheza bigasohoka. Rero se yuko mushobora guterera cyangwa mukagira ikibazo mu waje mu 32 24 23 kubakoresha WhatsApp kiganiro n'ubuzima tiko tuyaga kuri kanseri y'umushishito muratubwiye umushishito cyarico none kanseri y'umushishito nayo ni ngumashimi ku mushishito kanseri y'umushishito nayo ni iki kurakoze nkuko twavuze ingwara ya kanseri ni ingwara ihera ku guhinduka ko tunyabuginga amasirire y'umubiri rero twavuze ko ibihimba vyinshi birashobora gushikirwa n'ico kibazo rero ko twavuze ko bishobora gushika bigafitira mu ibere utunyabugingo tw'umubiri tugahinduka two muri prostate n'umushishito urashobora gushikirwa n'ico kibazo aho utunyabugingo two mu mushishito duhindura uko twahora tumeze noneho tukamera nabi tugahindura uko twahora tumeze noneho tukamera nabi aho usanga nako gatangura ari kamwe ariko mu bintu ushobora kubona ko ari ikintu cahindutse mu nyuma tukaba twinshi noneho tukaba ikivyimba gushika naho umushishito wononekara wose canke igihimba kinini c'umushishito kikononekara none ibihe bimenyetso vyerekana ko umuntu agwaye iyo ndwara hari ibimenyetso vyinshi bishobora kwerekana yuko umuntu ashobora kuba ariko aragwara iyo ndwara hari bimwe mu bimenyetso bimwe twonavuga biri ku makanseri menshi hari ikimenyetso cyo gutakaza ibiro hari igihe cane no kwamurushe kibi kimenyetso gutakaza ibiro bitagira insiguro hari igihe umuntu atakaza ibiro bivuye ku buruhe kudafungura gusa umuntu ari akora ibintu dafungura canke afite agahinda kamutuma adafungura aho gasanga umuntu arafungura ariko nubwo afungura neza nta stress afise ariko aratibiro mu buryo budasanzwe ico ni ikimenyetso no kwamurusha ico ni ikimenyetso uruhe budasanzwe ni ikimenyetso bimwe bishobora kwerekana yuko umuntu ashobora kuba ariko aragwana kanseri yica nk'iriya ikindi kintu naco ni kumva apeti gahera kurumva umushishito ubumva ko udashaka kwakira ikintu na kimwe akagira ikintu kumva ntagishaka gufungura ikintu na kimwe kumva uci uhaga n'ingoga akantu ko sufunguye akaca yumva arahazi n'ingoga ntashaka gufungura afunguye agafungura gatoya hariho kumva uri kuraribwa muri estoma cane umushishito uri munda hano vuga ngira hepfo y'amabere canke ku bagabo n'abatafise amabere hepfo y'amabere muga mu gihande
mu gihande c'ibubamfu gihande c'ibubamfu kuko gihande c'iburyo hari igitigu cyane mu gihande c'ububamfu ukumva umuntu ariko araribwa cane hariho kuribwa hariho kugira ushatse kuyogwa iseseme kugira iseseme canke kuyogwa hariho kwamumva umenga induruzuye kumva umenga ivyo wafunguye ntibiriko birarengana neza mu nda kumva ubabare canke kumva umenga urafise ukuntu utamerewe neza ubushuha mu nda canke umuriro mu nda oya umuriro mu nda umuriro mu nda ni kubabara mu nda ni kubabara mu nda mugasi sinavuga ko ari ububabare doti umva ububabare burifise uburyo bwinshi bwigaragaza ariko aba ari nk'ukubabara nk'ukumenga ahubwo ni crampe douleur ya estomac ikimera nk'ukumenga n'ahantu hariko harakurya crampe donc nk'ukuribwa n'ububabare hariho hashanugira ahantu kumva umenga birakugora kumira iyo ibimenyetso bimaze gushika kure hasha no kugira igihe rero umuntu agira yitumamwe agiye kwituma agasanga yitumye ibintu vyirabura kuko abari amaraso yabaye digéré donc hari gusanga aho hantu hagwaye kanseri hava amaraso ugasanga amaraso yagiye ajanye na zege zose muri amara hose ugasanga yateye aba ashaka kwirabura bafunze kumva n'amaraso yamaze umwanya munini mu mara cyangwa ugasanga umuntu ariko arayogwa ibintu bishobora kuba biri nk'amaraso navyo ntibishobora kwerekana yuko hari ibimenyetso bishobora kuba biriko vyerekana ko estomac ishobora kubigwaye umva ko ahanini ivyo bimenyetso vyose ko bishobora kuba ibimenyetso vyijanye n'ahantu indya zifungura habaye nabi urumva iyo turiko turavuga kumva umenga uruzuye inda kumva uri kurabara kumva udashaka gufungura kumva ufunguye bike bikaca vyumva ko ari ibimenyetso bitumbereza ahantu ngo ko ahantu haca imfungurwa habaye nabi yego ni nko kurya umuntu agwara estomac abantu agwara estomac kenshi bararibwa cane muri estomac byashaka no kubuza nkuko yego ahubwo ikibazo tanjagira giti none ni gute umuntu atandukanya kugwara estomac bisanzwe no kugwara cancer ya estomac yego icame no gutahura ko bidasa nibisa kuko kugwara ingwara ya estomac kenshi kugwara ingwara ya estomac bakunda kuvyita ulcer ni nk'igikomere igikomere hari gihe estomac mushishito ugwara igikomere arivyo bita ulcer ya estomac rero aho nibisanzwe kuko birashobora gushika ari stress kweri umuntu amaze kugira stress nyinshi acide ashobora kuba nyinshi mu estomac ugasanga mu mubiri wo mu mushishito habaye nkaje gikomere kubera acide nyinshi ariko hari n'igihe rero bishobora guterwa n'ico bita na bacterie na infection cyangwa sinzi ko nito umugera si virus umugera ni virus ariko ni mukorobi rikavuga nk'umukorobi bwitwa Helicobacter pylori iyo Helicobacter pylori ni umukorobi dushobora kwandura mu byo dufungura mu byo tungasanga hari n'igusanga abantu benshi bayifise ariko iyo mukorobi wa Helicobacter pylori uri mu bintu bishobora gutera ico gisebe cyo mu estomac iyo ulcer ya estomac rero biratandukanye kuko ico mu gihe ca ulcer haba ari gisebe gusa ni gisebe niyo baravye babona ari gisebe gusa mushaka kunywa imiti igakira ariko ahubwo ikintu mvuga nuko iyo umuntu yagwaye kenshi ulcer ya estomac ico gisebe hama ntikivuge ngo gikire ico gisebe cyo mu estomac ntikivuge ngo gikire ugasanga ya mukorobi Helicobacter pylori wagumye mu estomac igihe kinini uri muri ca gikomere hashaho gera igihe ico gikomere kigaheza kigaca estomac kigaheza kigahindukiramwo cancer ya estomac nico gituma uyo mukorobi wa Helicobacter pylori uri mu bintu vya mbere bituma umuntu ashobora kugwara cancer ya estomac bisigura ngo iyo umuntu yagize ico gisebe cyo mu bushishito ariyo bita ulcer hari kuja kwa muganga avuga ngo ndagwaye estomac kenshi iyo umuntu amaze kwigwara rimwe kabiri barapima yuko udafise uwo mukorobi kugira amenye ukuntu bawugwanye bawukora ko abasha guha imiti ya antibiotique ugakira ugafata uwo muti wa estomac na antibiotique ugakira ukanywa antibiotique baguha antibiotique abiri ufatanye n'umuti wa estomac
nkama ugaheza ukakuraho umukoro bugakira kwa n'umukoro bukira uyivuwe ariko rero iyo utigeze uvuza neza ugasanga imyaka yaragiye ari myinshi ufise uwo mukoro binacagisebe kitakize nibyo bishobora kuvamwo noneho intandaro yuko ushobora kurwara kanseri ya estoma ahubwo rero cyane bavuga ko ku vyerekeye gerageje kugereranya na kanseri y'ibere na kanseri ya prostate nuko kanseri yo mushishito yoyo iri mumwe mu bintu bimaze kugaragara bimaze kwerekana imwe mu biva donc iyo kugwara umukoro Helicobacter pylori ni kimwe mu bintu kanseri ya estoma ivako bisikora ko mu gihe ngo utayivuje neza ikire yego icyo ni kimwe mu bituma bikimaze kugaragara yego muratubwiye yuko ingwara ya estoma cyangwa kugwara estoma ari gisebe canke igikomere kiba kiri muri estoma twatuzi yuko hari gihe y'umuntu agwaye estoma uzabumva ngo iki ntaconja none mu gihe kiba ari gisebe gute haba hari ibintu abantu badafungura kandi aba ari gisebe kubera hariho ibintu usanga bibabaza kurusha ibindi kandi hariho ibintu biri umva hakumva muri estoma hari acide rero iyo acide niheze kababaza rero hariho inye dufungura noneho zikaduza acide cane izo ziduza acide cane cyo gikomere gica kibabara cane nico gituma usanga ibintu bataba bafungura ni ibintu ibiduza acide muri estoma ugasanga akunda ibintu bitaduza acide cane niyo mpamvu none iyo ndwara ya estoma yo ko bandi bavuga ngo byo bavyiza umuntu yikingira ko yivuza kuba hari ukuntu umuntu yikingira indwara ya estoma indwara ya estoma birahari ikintu cambere umva no kumenya ingwaye ubishitse ukagwara estoma bisa mushishituye ico gikomeye cyo muri estoma cyo bitera stade d'estoma kujya numva ntashobora ngo genda gwaye estoma kandi karibwa cyane ni viza ko uyivuza ugakira cyo cambere ni viza ko wivuza ugakira ugatahura yuko umaze ugiye ibisebe byo muri estoma kujya ugwara estoma yino kagushika no gira ibikomeye ibisebe utavyivuje hashobora gusanga byavuye kuri Helicobacter pylori hama bishitse kure ukacusanga bihavuye bivamwo ya kanseri donc ico ni ikintu cambere cyo kumenya ica kabiri cyo kugabanya ni ikintu ca kabiri kindi ni kugabanya itabi kuko itabi naco nico kintu kimaze kwerekana yuko gishobora gutuma umuntu ashobora kugwara kanseri ya estoma itabi cane donc naco nico kintu umuntu yogabanya cane cane nko ku bantu bazi ko mu muryango wabo hariho abamaze kugwara iyo kanseri ya estoma kuko ucusanga bakarigwa kurusha abandi umva kugabanya itabi kuriheba guhagarika itabi utararinywa nawe ntanaritangure ikindi ni ukugabanya umunyu mwinshi gose abantu barya umunyu mwinshi urenze gose kabisa umunyu mwinshi gose rero nk'iyo ho wamaze kugwara estoma ugabanya no kurya umunyu urenze cane yuzi yuko abantu bumva umenga hariho umunyu ariko hari no kumva kajya kantu nyene ko kumva yene umunyu umenga urawumva nyene nako ugasanga ivyo vyose rero birashobora kugabanya impanuka zo guhura niyo kanseri y'ibere mu buzima no gufungura ivyamwa imboga kugira umuntu yoroshe mu nda navyo birashobora gufasha yego hari igihe mu biganiro twagize kanseri y'ibere ndetse na kanseri ya prostate ni ubushakashatsi ntiburatora ico diva ko réellement none ino kanseri ya estoma iva kuki nkumva naho nkuko nabivuze hariho ibintu bishobora kuvuga ati ibinye birashobora gutuma umuntu akarigwa nkuko nabivuze niyo mukorobi wa Helicobacter pylori uwo koko uramaze kwibonekeza yuko uyu utavura ashobora gutera kanseri ya estoma muko ibirenze ngaho ni ibintu nuvuga bigwiza cyane amariske biduza cyane impanuka zo guhura niyo kanseri byo navuze inzoga n'itabi ariko kuvuga ngo uburyo bihinduka nkuko navuze amakanseri sico kimwe nka malaria umakanseri kimwe nka infection ubuzi yuko umwandu ubuziti nk'umubura kuri
umubu ugusizemwo umukorobi wa plasmodium umukorobi aza kwigwiza umubiri hama ugware malaria ivyo biba bizwi ibintu ubushakashatsi maze kwerekana ariko kuvyerekeye amakanseri kubera ari ubuhinga umubiri wonyine wo mubiri wihindukiza hariho babashaka kwamaze kubona ati ibinye nkuko bavuga ati iyo mukorobi wa Helicobacter pylori nukuri urafatanye cyane nuko kuhinduka ariko hari ahandi hantu kenshi usanga atari uko ubushakashatsi ngo bushaka kubona neza exactement ngo bigenda gukena gucanga biva kuri gucyane ariko kimwe gusa kimaze kugaragara itabi inzoga nyinshi itabi nuwo Helicobacter pylori biri mu bintu bishobora gutuma ayo maselule tuzinyagingo to muri esoma dushaka guhinduka munyuma tugahindukamwo iyo kanseri y'umushishito yego none inzoga n'itabi byoba ari ibintu nyamukuru bituma iyo ndwara ya kanseri ya esoma inyaruka canke biba nabi cyane iyo umuntu afashe urugero rurenze rw'ivyo yaba inzoga canke itabi biravuga ngo ni ibintu nyamukuru ariko ni ibintu bikontribuwa ni ibintu bituma rero biragoye kuvuga ngo urugezo ngo bituma rungana gutya biragoye kuvuga ngo urugezo bitungana gutya kuko nkuko nabivuze biri mu bintu bimaze kugaragaza ko bigwiza iyo kanseri bigwiza iyo kanseri kuko urumva dufashe nk'itabi ndavuga nkarura nk'itabi itabi ririmwo ico bita nicotine nayo iri toxique no kuvuga ironona amaselule rero ngo kwa mwayaga bavuga ngo urugezo ngo nurungana gute ariko biba bimaze kuboneka yuko birafise ukuntu bihindura amaserere birafise ukuntu bihindura uko kuntu utwosunya bugingo dusanzwe twipanga ugasanga bya bihungabanije ugasanga noneho vyavuye bigwiriramwo iyo cancer nuko twavuze ko nkiyo Helicobacter pylori uwo mikorobe wa Helicobacter pylori uraza ugatera igisebe noneho ca gisebe kitavuwe neza kigateba uko iyo iguma ngaho umukorobe hagera igihe noneho na ya maserere aheza gahinduka rero urugero exact urugero nyene vuga ngo rungana uko biragoye kuruvuga ariko kimwe cyose nuko ubushakashatsi umaze kwerekana ko mu bintu bishobora gusongera isibe ivyo birimo bo ku kintu kijanye n'itabi birumvikana yuko umuntu ashobora nko kuri heba ariko aho ni kuri abantu batararinwa canke bagitangura kunywa kubera ko iyo umuntu amaze kwinwa cyane biragoye kuri heba ariko ikintu kijanye n'inzoga nta rugero rwo bari hari kubera ko nk'umuntu ariko atwumviriza asanzwe yifatira agacupa canke asanzwe anywa inzoga yohabagira ubwati zanzoga zongera nabi ariko ho bari urugero kunzo itabi twagihodeje ku nzoga nta rugero rimwe ko ugirirwa ko itabirizo kubwira ko inzoga zishogira nabi ivyo nimvumenga ni ibintu bizwi kuko inzoga zishobora kugira ingaruka mbi ku bintu bitandukanye byo mubiri no kuvuga hariho ko dashobora gutera ahandi kandi nk'akarorero hariho abantu hagera igihe inzoga zikamutesha ubwenge zigasanga n'umuntu tujita ama addiction ugasanga umuntu ashobora gukora atanyoye nta kintu nimwe ashobora gukora atanyoye none ivyo vuga ngo ni urugero rungana gute ngo ni urugero rungana gute zotuma umuntu adakora atanyoye ngo umuntu yonywa inzoga zingana gute ko kuburyo hagera igihe ngo atakintu nimwe ashobora gukora atari inzoga atanyoye inzoga ugasanga ashitse muri etape ya addiction nk'ico nako ndashaka kwimenya ko ubwo rugero suri rumwe ku bantu ubwo rugero suri rumwe ku bantu nta sigiharuro tayari gituma ngo umuntu niyanywa inzoga kugashika kuri ne rugero ngo bico bituma ngo wowe ngo noneho udasubira ngo inzoga zikimerera nabi nico mo nk'umuntu abantu ntibaborerwa ku nzoga cyo abantu donc réponse ku nzoga ntisa uko umubiri uza guheyajisa ku nzoga ntibisa ku muntu umwe n'uyundi rero hariho abantu mu kugirira nabi zishobora kuduza ibyago byo guhura na diabete cyangwa hypertension abandi bikaduza amariske y'abama kanseri abandi bikaduza ibyago no kugira ama addiction nuvuga kwa kundi atakintu na kimwe kubogwa n'izo nzoga ukumva nta kintu na kimwe ushobora gukora atari utanyoye rero urwo rugezo ruratandukanye rero ntushobora biragoye kuvuga ngo igiharuro ngo inyi nico cotuma ngo umuntu ngo azoshamera gucyanga uwundi ngo ngumva ngo unyoye ngo turuwa diabete ngo unyoye ngana gusojwa hypertension ngo unyoye ngana gutya ngo uzoje biragoye sigiharuro kimwe mu ncamake kugira ngo birinde ino ndwara ya kanseri y'umushishito inzoga bazihebe inzoga no kuzigabanya hama no kutahura ufite
ikintu iyo tugo tuvuga nk'imizingwara vya kanseri nico mu kugaruka nk'ivyo twe twavuze igihe kiganiro ca kanseri y'ibere si ukuvuga ngo nintanga inzoga ngo sinzo kwigera ngwara kanseri yaho yawe urashaka kutazinwa ari kugwara kanseri ahubwo no gutahura yuko uko ngenda ndongereza ibintu bishobora gutuma mbangamirwa niko ivyago vyanje vyo guhura niyo ngwara bitera biduga urumva kuko urumva nk'umuntu amaze kugwara estoma akasanga aragwaye bacteria pylori akongera ko inzoga ntabameze kongera ko n'itabi ntabameze cyo nko wundi yagwara ariko bacteria pylori gusa kuko we amahiski we abayongerekanye mugurumva amahiski w'abayongerekanye mugurumva ntibisigura ko wa wundi atigeze nk'inzoga canke itabi atazoshobora kwigera gwara iyo kanseri birashobora gushika mugurumva ko amahiski samwe ni nkuko uvuga ngo nikanaye nk'akarorero nkuko uvuga ati mbega ninde muntu ashobora gushikwa n'isanganya yo mwibarabara y'imodoka ni twese ariko utambuka n'amaguru n'uryo akora akazi kamitsi ko gutwara imodoka babangamiwe cyo kimwe kuko ntiyabangamiwe cyo kimwe ko uryama mu modoka iminsi yose kuva kwa mbere gushika kwa Mungu bisigura ngo amahigo ibyago vyo guhura na accident baragendana ariko wewe utatwara iyo modoka bishobora gushikira nawe ukakugonga ukayijamwe rimwe ukacigara accident uwo munsi nyene mukumva ibyago ntibingana ntiwoshobora kwigereranya n'umuntu w'umushoferi mu rugezo wo kubangamirwa urumva ubwo yamaya rusimvye nico kimwe nkuko rero urashobora kubona umuntu kumbure virusi tamushikiye ugasanga umva mugamo ntiyo ntacayijajara nkuko fata nk'umuntu yagwaye iyo bacteria pylori ntibisigura ko azotegereza kugwara estoma mugabo ntiyo cayijajara nk'umuntu atigeze yigwa cyangwa umuntu atigeze agwara estoma n'umusi n'umwe ikigaranyo no giha kuri ico kwa niko twotahura amafacteur de risque novuga ibintu bituma umuntu abangamirwa kurusha abandi ntibisigura ngo ni ikintu ngo gifise ubwo nyene cugwara yego none iyo umuntu agwaye iyo ndwara hoba hariho nk'ibyo gufungura canke nk'ibintu ashobora gufata bigatuma ya ngwara yiyongera oya kubera idategwa n'ibyo twafunguye canke tutafunguye ntibisigaye ko hari ibyo ufashe ngo ice yongera cyangwa hari ibyo ufashe itace yongera ntibifatanye uretse nta sano bifitanye n'ibyo dufungura uretse yuko umva ntiwoga umufungura umva ubusanzwe uri ahantu umushishi twawe usanzwe ubabara ko batahura ko ari abantu yamaze gufata ubusanzwe ubabara muri estoma ubusanzwe uribwa noneho ntuburi n'umuntu afungura ibintu byose uko vyifuza bantu mvumeze nk'umuntu kandi kenshi ari gisho gufata nk'igisebe muri estoma ugasanga ntufungura ibintu hari ibyo byose umva uwo muntu aba yamaze kugwara umva ni nundi mugwi kuri kanseri ya prostate twarabonye yuko hariho imyaka abantu bayigwarirako mbega kwino kanseri y'umushishi tohoho bimeze gute n'abantu bose bayigwara canke hariho urugezo rw'abantu bakarigwa abantu bakorigwa cyane guhera ku myaka 50 kuduka bakunda kugwarikwa cyane n'indwara ya kanseri y'umushishi yego none nyimba ari guhera ku myaka 50 nk'umuntu yoba yarayigwaye cyangwa utayigwaye yoshobora kugira kwisivira canke kwicunga n'inyuma y'iyo myaka no mu gihe atabarayigwaye yego muri rusangi ikintu cyo gukora navuga kwipimisha sinuka ko ari uburyo umuntu ngoza aripimisha yo kwa kanseri y'ibere ahubwo ni cyane iyo ugize ibimenyetso kuja kwivuza iyo maze kugira ibimenyetso iyo maze kugira ibimenyetso ni kugira ibimenyetso uziko no mufate hari nko mu muryango iwanyu abantu umuntu ashobora kwipimisha n'umuntu wa muri kuragwara muri estoma muri kuragwara mu mushishito abandi banabona abantu nzi ko yigeze kugwara iyo iriko bacteria pylori ukayikira urashobora kuvuga ati reka hageze igihenje gusubira mu endoscopy donc ni ca gipimo baraho mu mushishito bakakurabira ko niko twavuga ko umuntu ipimisha gisigaye nuko hari ibimenyetso byo gukora estoma ukabona byo kuribwa muri estoma ushobora kuja kwa muganga akagupima ariko ntuzikabusha cane iyo umaze gushikana kurenza imyaka 50 mwatubwiye yuko ari guhera ku myaka 5 yitangura kugaragara canke guhera ku myaka 50
kurenga nibo bantu bakariko kurusha abandi no bantu bakariko kurusha abandi none kubera iki iza ukarira abantu twavuga ko bakuze ico ni ikintu kimwe kiri mu cancer menshi cyane cyane mu cancer abantu ko twama cancer afata abantu kuko nkuko byibuka twavuze ko amakanser muri rusangi umva hari igihe tunyabwingo numva duhinduka rero birafitanye isano n'uburyo umubiri ubutagikaze abasida b'umubiri uko imyaka igenda abasida b'umubiri batera bagabanya ubukari bwabo ugasanga hari igihe hasigaye hari utuntu tw'umubiri dusoba abasida b'umubiri kubera ubundi abasida b'umubiri barategetse kubona akanyabwingo kose gahindutse uburyo butari bwo kagagakuramo rero uko imyaka yegera imbere haragera igihe umubiri ntubwishobora kubibona kare kandi ikindi kintu naco nuko urumva amaserire utunyabwingo dusanzwe dufise uburyo twigwiriranye rero ko umuntu akura amariske ibyago vy'uko utwo tunyabwingo twigwiriranya mu buryo butari bwo niko ayagenda arongerekana nuvuga mu gifaransa ni les risques ya production de mauvaises copies donc ariko irigwiranya hakaza amakopi mabi atameze neza agenda arongerekana umuntu aja mu zabukuru yego twarabanye yuko hariho ubwoko butandukanye bwa kanseri y'ibere mbega aho hariho ubwoko bungahe bwa kanseri ya estoma kuko ni byinshi sinzi ko nabona ubusoma hari cyo marira hariho amakanseri afite ubwoko butandukanye ibyo rero babimenya muri bimenye iyo bagiye kugupima bakavuga ngo iyi kanseri yitwa kanaka nawe yitwa kanaka nawe yitwa kanaka hari izo bita adenocarcinome hari izo bita tumeur carcinoide umva ni namazina yerekana ubwoko bw'iyo kanseri ya estoma urumva rero iyo bamaze kugupima umva umushishito umeze nk'agaposho mugabo umubiri reka ko nuvuga umushishito umubiri w'umuntu ngene ubupanze fate nko ku rukoba bana ngaho ku rukoba kugira ushika indani hari umubiri utandukanye hari umubiri wo hejuru gumye hari umubiri wo hagati na hagati hari umubiri w'indani hariho ibinure gutyo rero umubiri wose uko ugenda urinjira ikushe yose nivo yose ifise ukuntu ntibifise amaserire amwe umubiri hari gusanga umubiri wo hejuru ugumye gose wo hagati ukabara umubiri woroshe kwera nivyo dukora ivyo umubiri bujejwe sico kimwe nkaho nk'ubwoya dufise ku mubiri aho ufatira ni ndani gatoyi gutyo nico gituma niyo umuntu yahiye ubugezo bwo guca rutangana rero no mu mushishito nubwo abari agasaho hariho amanivo agasaho nkuko twafata nziko ni karatu yitabuye hari umengabira agapapuro k'inyuma hari agapapuro k'hejuru n'akandi kantu k'indani nenka bakagumye ni nkakurya cyane twavuga ngo uruhome rurufashe hariho isima nk'utwavuga ati yarusima y'inyuma munsi y'isima ugasanga hari ivu inyuma y'ivu hari amatafari n'irindi ivu hariya ku ruhande ni gutyo rero hariho amaseri umva bafatiye inyuma hariho amakanseri yafatiye hagati na hagati amakanseri yafatiye nimba tumva twavuze ngo hariho nimba ni mu ruhome hari nk'amatafari hari nk'amabuye ni nkuko amaseri kanseri yafatiye ku maseri akora iki yani maseri akora iki donc ubwoko bwa kanseri byose aguma ari kanseri y'umushishito kumva aho hose ndiko ndavuga ni umushishito mugabo ubwo bwoko bivanye naho kanseri yafatiye ibyo babimenya kwa muganga bamaze kugira vy'ipimo bigi imbere akamaro ko kubimenya ni kugira bamenye ngene bakuvura nta kindi nahandi kuma ari kanseri ya estoma kuko nste kwa bagufatiye muri estoma ikintu womenya nk'umugwayi nkaba ari kanseri ya estoma ko baza kuvura ivyo bimenya abaganga kuko nabone abaganga baba bagize ubuhinga bwegeye imbere hari abaganga babinonosoye atakindi bize atari kumenya bitabana pathologiste donc nibo biga bamenya baraba ubwo bwoko bw'imibiri bakaheza bakaraba indani bakavuga ati okay ni kanseri kanseri umwe tuvuga kanseri umva ko ari izina nuvuga generique nuvuga gira muri rusange nuko tuvuga ama infection ni izina ryo muri rusange kuri muri infection harimo angine harimo infection mu gutwi harimo izindi donc cancer ni terme générique ni jambo riri bw'igi rusange ariko kwa muganga neza bagapima akavuga ati okay nimba tuvuze ko ari cancer y'estoma ni ihimba twitwa estoma cafashwe ariko indani niho baheze bagatandukanye kuri gutandukanya gufasha kumenya imiti ijanye navyo kumenya ko imiti ijanye navyo yego hanini ivyo yego estoma na gaposhe gafise
longueur ingana na 25 cm na largeur ingana na 12 cm ndetse ifite n'uduparti dutandukanye none nk'ubu unye kanseri ihereye mu ma esophages nta kuntu bo bayizibira kugira ntimanuke epfo igasamazi ukwicara tubiherenga kanseri zifashe n'indi yo mu ruhande ko umubiri wo mwiza esophages ni akaninga gatwara indya esophages ni igihimba gitandukanye na kanseri ntivyubatse cyo kimwe ntimeze cyo kimwe ntibifise nakamaro kamwe umva ni nko uvuga ngo ibere nuko vyegeranye nko uvuga igitigu n'umushishito ntimeze cyo kimwe nuko wumbaje ngo no kanseri ngo iri mu gitigu ngo nta kuntu ashobora gufasha kugira ngo ntije mu mushishito no kuvuga ngo hari n'agahagihe hari n'amakanseri menshi afatira aho esophages ifatanira na estoma ko ni nahantu novuga ngo zone iri fragile kuko nahantu hahurira ubwoko bubiri bw'ama cellule kumanuka ntitemba uvuze gutyo yango ngo bayizimire umenga nukwitemba si ntitemba oya basi bakayikata hama iyo ni indi ndwara yimaze kuba kanseri esophages barashobora kuvura esophages nayo nibindi bintu bihambaye nimbaye kanseri nubundi buryo bwo kuvura niko kuvuga ngo canke nta kuntu buzibira ngo iyo ma test ngo ntije amashishi tubame ntije mu mara umva tsukutembagara ntimanuka nko nabivuze hago n'ukuntu igenda irakura ni nkuko ikibazo ni ubu bwati none nta kuntu itogira metastase togenda gwifata handi ivyo navyo ni biri rusange ntibisi kanseri ya estoma gusa biri no kuri kanseri y'ibindi bihimba kuko uvuga ati ni gute kanseri togwirirana yaba gutandukira ivyo bindi bihimba ivyo navyo kwivura kare kuko twavuze ko kimwe mu bimenyetso vya kanseri ni ubushobozi bwo kwimatura byo kuja gufata ibindi bihimba yego iyo bishitse umugwayi akaza kwivuza iyo ndwara y'umushishito ateba hakorwa iki nk'abaganga guteba biravana umvuze gutera biri cyagi usanga nk'imiti ntagishoboye gukora kugira imiti ntagiye icyo ushobora gukora ni ukuvuga ngo batari bukuvure kenshi usanga ari ni ukuvuga ngo kenshi usanga ari kanseri yavuye hamwe kaja ahandi niyo ibimaze gushika kure kenshi cyane fate niba ari kanseri yavuye mu bushitito noneho ikaja mu gitigu ikaja mu maha umva bigorana kuko ntushobora gukuraho umushishito kumva umushishito kenshi kanseri barayikuramwo nibwo buryo bwo kwivuza umushishito ntashobora gukura barawukuramwo bakagira niba ari chirurgie bagashiramo n'ibyo biturira wa miti turira ari chimiothérapie ya mishwari iturira ama radiothérapie n'indi miti mugurumva hari usanga kanseri yamaze kuja handi umva yamaze no mushishito yagiye mu gitigu yamaze mu mahaha none ntushobora gukuramo umva iyo ari gukuramo igihimba kimwe biragorana cyane ariko hari igihe bikunda ariko urumva hari igihe ukenera gukuramo estoma ukongera ugakuramo igitigu ukongera ugakuramo mu mahaha umva ko byamaze gushika kure iyo metastase ni gihe kanseri yamaze kwandukira kavuye mu gihimba kimwe ikaja no mu bindi bihimba bigorana kuko ntushobora kubikuriramwe rimwe icyarimwe umva ibihimba byamaze kugwarira rimwe icyarimwe iyo nimwe mu caracteristique nimwe mu bimenyetso vya kanseri itezo zose nuko kuntu ziva hamwe zigatandukira kuko twavuze mu kage twavuze kuri kanseri y'ibere uti hari gihe kiri mu ibere umuntu ashobora kwivura igakira mugamaze kuva mu ibere none higatandukira mu mahaha igatandukira mu giti bw'umugongo igatandukira mu bwonko iragurana cyane kuvura kuko ivyo bihimba byose ntuzobikura no mucamukuramwo shaka udutabuze gari bakuramwo estoma igihe cyose umuntu agwaye kanseri barakuramwo ahantu yagwaye kanseri mu gihe bikunda kwakira kenshi kukumva ayo masirire surface mu gukuramwo ahantu hose ayo masirire agwaye ari ni ko ku buryo bwo kuvura kanseri mu buryo bwo kuvura kanseri urakuramwo ayo masirire nta bundi buryo urayakuramwo mu kuhabaga mugaha simisi se bashoka babaga kuko hari gihe ugiye kuhakora kaha hantu icitandukira handi umva bategeze gukoresha kubaga bagakoresha imiti igiturira amaserire ya kanseri ari bita chimiothérapie barakoresha imiti y'imishwarara ari imishwarara radiothérapie iturira aha ama kanseri bakoresha uburyo butandukanye ariko ico wabashaka gushikako n'uburyo batuza
ayo maseri ya kanseri uburyo bwose bushoboka yego tugane ku mpera z'ikiganiro cyacu twayaje byinshi kubijanye n'ino kanseri ndetse twanabahereye mu ncamake iyo twahereye tuyaga ku makanseri kandi twavuga yuko turacabandanya kubera ko n'amakanseri menshi ni ikihe kintu abantu bariko baradukurikirana mu kino kiganiro c'uno munsi bosigarana kw'ino ndwara ya kanseri y'umushishito ikintu abantu bosigarana kininiya nuko numva umenga ntugaruka ku makanseri yose muri rusange ni kwipimisha kare kwipimisha kare ubonye ikimenyetso n'ubonye ikimenyetso gisobanye udatahuye neza ukaja kwipimisha kare kugira bahevye ari byo nimba ari estoma cyangwa ibimenyetso byo kuribwa cane ukivuza ikindi ca kabiri ni ukumva estoma wa mwigwaye no kwipimisha kare kubera hari gihe usanga uko kuntu zuragwara estoma hari gihe bishuka sanga byatewe niya Helicobacter pylori ivyo rero iyo basanzwe yifise ni vyiza kuyipimisha ugakira neza burundu baguye imiti kwa muganga ugakira kandi birakunda kuko iyo tagiye kure yivuza neza ukamusanga gwa estoma wamana ivyo bisevye muri estoma haheze igihe kinini birashobora guhinduka bikavamo kanseri ya estoma nico numva ari kinini umuntu yosigarana cyane reka ndawushimire murakoze cane yego reka ndabibutse yuko mushobora kutubaza canke mugaterera mu cek 32 24 23 ibibazo vyanyu haba kuri Facebook cyangwa message cyangwa kuri WhatsApp byose turayibona umuganga ducabyishura mu kiganiro cyacu kizokurikira duce mu ihanishwa gato amatuze n'igice cya kabiri cya kino kiganiro Kazoza FM, be your own boss.